Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Myandagaro uno mwaka w'2024 koperative ku nama yuguruye icese ibikorwa vyabo byo gushira ahabona ivyo bakora, aho iyo koperative ku nama irima igiterwa c'umuceri ikongera igahingura ivyavuye mu mwimbu w'umuceri. Twovuga riz etive, umuceri w'abagwayi ba diabete, umuceri usanzwe umenyerewe ahiwacu, sondori, bardori hamwe n'amakara ahinguwe mu bishishwa vy'umuceri. Ico gikorwa cyo kugurura ku mugaragaro iyo koperative cyatewe iteka na mustanteri wa komine Rugombo, intumwa yaserukiye ikigo mpuzamakungu kijeje kugwiza imbuto y'umuceri, umusaserdoti, abaserukira ikigo payeje mu ntara ya Cibitoke no muri komine Rugombo, hamwe n'abarimyi batandukanye basanzwe benshi batunzwe no kurima igiterwa c'umuceri. Ewe itwe cy'ukwaruka ntawe utokumviriza. Ibikorwa vyatangujwe no kugurura ku mugaragaro ibikorwa vya koperative ku nama, hamwe no kwerekana amamashini bakoresha mu guhingura uwo muceri, hamwe nuko uwo muceri wahinguwe uba umeze. Haciye hakurikira igikorwa c'umuvugiramana, umusaserdoti, aho yasabiye umuhezagiro aho iyo koperative isanzwe ikorera, hamwe n'ahasanzwe hari amamashini ahinguwe ndetse no gusabira umuhezagiro ibyahinguwe. Mu ijambo ryiwe yahamagariye abagize iyo koperative ku nama gusenyera ku mugozi umwe, yongeye kubavunira akagohe ko hariho abantu bipfuza gusarura ibyo batabiriye akuya, akabahamagarira kuba maso. Ibyo murangura byose mubirangura muri kumwe n'umukama, nta kibuza ko muzotera muja imbere mbere ngaha habe na hato uzosange n'ikibanza munagihinduye kubera umukama azoguma ahezagira. Naha rero umwe wese abwirizwa kumva ko ari igikorwa ciwe mugabo asangiye n'abandi, kandi mwese mubwirizwa gusenyera ku mugozi umwe, ntihagire uwuzononera abandi. Muri iyo ntumbero muzoheza namwebwe mubone ko ibikorwa bizoheza bigatera bija imbere, umusaruro umwimbu mugaheza mukawuronka, kuko muzoba muri rya shaka ry'Imana yo ibi yabibasize mu minwe yanyu kugira ngo mubitunganye, mubigabe, muheze mubirangure nk'uko Imana ishaka. Userukira koperative ku nama imbere y'amategeko yaciye ijya nino uko ibikorwa vy'iyo koperative ku nama bitunganyije, yongeye aratanga n'intumbero y'iyo koperative. Koperative nk'uko muyibona yitwa koperative ku nama, yatanguye mu 2021 kandi itangura tw'abanyonyi benshi atamubona 20, ariko nk'ibyo yavuze nyakubahwa hari bamwe batarindira inyungu ko ziza ku gihe, baca bagenda bavamo gushikaho yose atugeze abanywanyi 12. Kubera intumbero dufise twaje twanikira ubuserukizi bw'igihugu cy'Ufaransa n'abicafise ko bashobora gushanga, baca baratumva, baca baraza kanatsinda bana bajije inye dukora, basanga ibyo dukora biri mu muco, baca baduha uburyo bwo kugura ayo mashini mubona. Ni mashini zigera muri 3, ni mashini musanzwe menyereye ihura umuceri, hama ni mashini ihingura umuceri ikawuhingura mu buryo tutamenyereye nga mu Rugombo aro mwabonye, kuko pye tuvuza ko umutetero umwe havamo ibidanazwa bigera muri 6, niyo libra, diabetique, rietive na sondori na barderi n'amakara avuye mu biceri. Gusa tuzi twese ko ibiceri nta kamaro bifise, ariko uva muzobora amakara muzokoresha ngaha mu kibano cenga muri Rugombo kazo yahinguwe ivyo biceri. Intumwa ya koperative nuko duteza imbere igiterwa c'umuceri mu gihugu cyacu Burundi, kuko ni haki mu gihugu cy'u Burundi ubosanga bakora uyu muceri. Amaze gutembera barabizi iyi miceri abayifungura isanzwe iva hanze y'igihugu, ariko twebwe tuyikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi
kandi ku muceri dufise ngaho muri stoke twizeye neza yuko tuzoroha abakiriya kandi tutendeye ko tuzoha ama quantité bifuza abasandaza kurangura hanze. So nyine mubona uri muri stoke bafise n'imirima mu mayinga abiri izoba yeze kandi yarimwe kijambere. Icemeza ko yamye kijambere nuko umurimo twarimye umwaka uheze twaronse umwaka uheze utandukanye n'uwo twaronse umwaka kandi uburinganire ari bumwe. Uwaserukiye ikigo iri nawe arakenguruka cyane ku bikorwa biriko birarangurwa na koperative Kunama. Ati bafise umunezero udasanzwe kuko koperative Kunama iri mu makoperative bakurikiranye mu kubaha inyigisho zo kurima no guhingura igiterwa c'umuceri, none bakaba bamaze kubishikako. Muri bo hariho abo twasangiye ibikorwa mu nyigisho na cyane cyane ku giterwa c'umuceri. Ikitunezeza rero nuko izo nyigisho zitapfuye ubusa. Murabona yuko mu bikorwa iyi koperative itanguriye ko harimo guhingura igiterwa c'umuceri kugira ngo abantu bashobore kugifungura kimeze neza. Twebwe ku ruhara rwacu turi ku ntango aho turondera imbuto zirobanuye, mugabo zitegereza gufata urugendo gushika zizoshikire uzifungura. Ababifashamo rero ni nk'ibi biriko birakorwa, aho za mbuto zava hariya zigitangura zigashika aho zihingurwa. Mu butumire batubwiye ko hari ubwoko bwinshi bw'umuceri baza kutwereka gushika naho na bamwe bafise ingorane z'igisukari bashobora kurya umuceri atangorane ubatera. Murumva yuko ari intambwe nziza kandi dushima kuraba bakoze ico gikorwa. Eka n'uwaserukiye ikigo Payeje nawe yabateye intege, aho yanamenyesheje ko koperative Kunama yabaye iya mbere mu gutangura gusubiza ingurane bari baronkejwe n'umugambi Payeje. Ndakengurukira cyane koperative Kunama ibikorwa irangura. Mu ntango je ndabamenya mwari mukorera hariya kwibarabara mu nzu ntoya cyane, mufise imirima gusa ataruganda mufise, ariko uno munsi murafise uruganda, murafise biho, murafise n'imirima. Kandi nk'umukozi wa Payeje sinoreka kubakengurukira cyane kuko ni mwebwe ba mbere mwatanguye gusubiza ingurane igihugu cabahaye kugira mwiteze imbere. Nimwe borodero ya mbere twaronse ni yiwanyu. Turabakengurukira cyane kuko muri ko mutanga akarorero ku rundi rwaruka rwaronse ingurane iciye mu mugambi Payeje, mukaba mwaraberetse yuko burya buryo buzofasha urundi rwaruka ruri nyuma. Nteye intege cyane ico ciyumviro muvuga yuko mu nyuma hazoba amakoperative yandi azoba aherekejwe namwe. Hariho ico twita chaîne de valeur twaragisavye ikirakunda mugabo kizohava gikunda, aho hariho amakoperative azori mu muceri mugabo tugasaba yuko azoronka aba acheteur. Ni kuvuga hakaba ubutanga imbuto hama akaba akongera akagura. Mwebwe rero ico gihe tuzobagira abaparrain bayo makoperative nimwadukundira. Mwebwe mu propose kalite mwifuza, imbuto mwifuza kirimwa, hama namwe nibarima mubagurire. Mustaniri wa komine Rugombo nawe yasozereye ivyo bikorwa ashimira abagize iyo koperative, nawe nyene yatanze impanuro aho yanagarutse ku bintu bikomeye bikunda gutuma abagiye hamwe badatera imbere bashike kwihangiro ryabo. Twageze abana amakoperative menshi aza afise ingufu bwa mwanya muto basanga biracanganye, twaza ko ibyo rero bitobashikira kuko imvo imwe yonyene cyangwa imvo zibiri novuga zitera bene ivyo bintu. Bwa mbere ni ubumenyi buke bw'abagize koperative. Abantu baza muri koperative biyumvira ko baje kurondera inyungu, mugabo ntibiyumvire ko
kugira uronke inyungu ubanza gukora. Ico rero ndavya muri kumwe ndabana kutazobashikira. Hama ugira kabiri sano wakivuze inyungu yo muri koperative iraboneka muga bikaza ku mwanya. Koperative menshi yagiye arahombeshwa hamwe hamwe n'indongozi tabereye, aho ubutunzi bwa koperative hari abashaka kubwitwa iwabo, ivyo bigasha bitera ibibazo. Arongera ko ntanga impanuro muri rusange ko koperative ni kugira inama n'ingingo byose bakabivugana, inyungu ari inyungu ibonetse gashikira bose, hanyuma barongozi nabo bakagera ubutunzi bwa koperative bakumva ko ari ndongozi kugira ngo ibya koperative bibya koperative. Muri ico gihe rero bigenda neza. Ndavye rero ubari imbere umuntu abe tuzi twese, kandi hari n'indi migambi ikomeye mbere ko igihugu yo gucamwize kiriko kiramuha kugira ngo ashobore gukurikirana. Rero ndemeza neza ntakiga yakuri koperative idashobora kugira ikibazo kuko umurongozi wayo umuntu twemera kandi aciye ubwenge, kandi tubona ko ibyo akora ari ibintu byondetse. Nkaba rero nena bifatanya namwe muri rusange kugira ngo kuva bino munsi twibugururire kandi tunarabe aho mu bitejwe muri ko murakora. Hama rero twuhande kwa komine tuzobashigikira muzobabikinwe byose ibyo mwandi bishobora tuzobafasha kugira ngo koperative banda gitera imbere bakoze imana ikaheza. Mu kurangiza tubamenyesha ko koperative ku nama ariyo koperative igiye gushira ku isoko umuceri w'abagwayi ba diabeti uhinguwe neza kandi uzocuruzwa mu gihugu cyose ndetse no hanze y'igihugu, kandi kwibeyi riri hasi ufatiye kuva hanze y'igihugu. Wavreb ijwi ryo gwaruka FM.